ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus nico civugo cisekeza ryatangujwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuri wa gatandatu mu kakaro umwaka wa 2020 nkuko umukuru w'igihugu yari yarivumereye kuwa mbere mu kakaro aho twariko twibuka imyaka 58 heze Uburundi bwikukiye mu gisagara ca Bujumbura. Iryo sekeza ryo gupima mu kivunga ikiza c'umugera wa corona ryabereye mu bibanza bitatu. Ku kibuga ca ETS Kamenge ahaja kwipimishiriza abava muri komine Ntahangwa nk'igihe c'isaha 6:30 hari hamaze kwipimisha abagera ku 160. Ku kibuga ca Hotel Source du Nil ahaja kwipimishiriza abo muri komine Mukaza igihe c'isaha 7 hari hamaze kwipimisha abantu 115. Nayo ku kibuga ca Paroisse Kanyosha ahipimishiriza abo muri komine Muha igihe c'isaha 7:45 hari hamaze kwipimishiriza abagera ku 142. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tadendi Kumana akamenyesha ko kuri uyu munsi wa mbere wisekeza hitavye abantu benshi gusumba abo bari biteze. Akongera agatera kamo abantu bose kubandanya cane kwikingira. Twari twateguye yuko kuri ibi novuga aya masite atatu ukarama komine atatu dushobora kwakira bene gihugu 250. Mugabo twabonye yuko gushika ubu aya masaha turi ngaha bamaze gushika 419. Byumvikana yuko bitavye ku bwinshi ari benshi kandi bazindutse. Turabashimira rero kandi naho biruko leta yariteguye kugira ngo iyo babaye benshi naho nye turashobora kubapima. Bica bisaba yuko abahinga dufise bakora ijoro n'umutaga babitwemereye kugira ngo ejo inyishu ziboneke, hanyuma ku munsi abipimishije no munsi baronke inyishu bukeye gutyo uko twabiteguye. Rero turashima yuko abenegihugu bitavye akamo kugira ngo twese hamwe dushobore gutuza kino kiza. Aha rero cyo novuga nuko abenegihugu batezwa kumva neza ko n'uwipimisha no munsi agasanga ntagwaye, birumvikana yuko ashimira Imana kandi ni vyiza. Mugabo ategezwa kwikingira, burya kwikingira bisumba kwivuza. Naco gituma nshimira namwe bwamenyesha makuru yuko aho twumviza amaradio twumva yuko mushimiriza kugira ngo abantu bikingire, bakarabe n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka. Hanyuma nkuko nyicubahira umukuru w'igihugu n'amevuga, twese hamwe turi kumwe n'Imana birashoboka. Umushikiranganje w'amagara y'abantu arongera agasaba abafise ibimenyetso vyo gukorora, ibicurane, ukutamotegwa, ubushuhe, kumeneka umutwe n'ibindi kwambara agafukamunwa kugira ngo ntibanduze abandi. Ufise ibimenyetso naho bari gisanzwe yorondera agafukamunwa akakigurira canke akagashonesha, kuko ubumona mwambaye simaka ngo bose bambara ubu. Umuntu ashobora gufata bijya bitenge vya kotebu, abatayeri abasanzwe bashona bakadushona bene gihugu bakadukoresha. Rero leta ikora ibishoboka ku buryo bwayo, mugabo umene gihugu wese asabwa gukora ibishoboka nawe nyene yikingire, akakugura muri farmasi canke akakoresha. Burya bashobora gukoresha novuga bukozwe mu bitenge bijya vya kotebu, kuko bitezwa kuba ari igitenge kozwe mu ipampa. Duhere duhishije yuko ngaha mu Burundi tuvyikorera. Arashobora kubashonesha, hanyuma yiriwa kambaye ku mugoroba akagashira mu mazi ashushe abize, akakamaza imita 20, hanyuma kakamesa neza n'isabune. Ku kibazo cerekeye abari mu gihugu hagati, umushikiranganje arishura. Igikorwa twahereye ngaha kuko turavye amaze kwandura bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihugu hagati kizobandanya gute? Nuko dufise ubundi buhinga tuzokoresha, aho abajejwe gupima basanzwe bari muri aba mwabonye kugira bavyigire ngaha ingene bafata ibipimo. Hanyuma hari abandi bari mu kigo INSP bariko barakora gufasha gusuzuma ibipimo twafashe, bace babibonerwaho kubimenya, hanyuma zoca baduga mu bitangura kugira ngo bakoreshe ubundi buhinga bwa Gen Expert, aho bazoshobora kwakira ibipimo byavuye hagati mu gihugu ku ntara bakabisuzumira hariya. Hari n'andi abandi baganga nabo bize
tuzofashanya abantu bari ruguru ntibasabwa kuzino bazoguma hariya tuzubakira hariya. Muganga Tadendi Kumana amenyesha kandi ko wipimishije agasanga yaranduye bazoca bahamagara ababanyi biwe bose kugira ngo nabo nyene bapimwe hanyuma abagwaye babashire ku miti. Imiti nkuko nyakibare umukuru we yabivuze, imiti tuyitanga siya gusa mugabo leta ni iriha kutumva neza. Nabo nyene tuzobavura kuko ukutwa mwabonye abaganga bari imice itatu, kuvuga hariho bariko barafata ibipimo, hariho abariko barasuzuma ivyo bipimo, hariho n'abandi ejo bazoba bariko batanga inyishu ku buryo nobaha akarorero dusanze nk'umuntu umwe yanduye yavuye murabona ngaho Bujumbura ushobora gusanga abantu babana mu rupangu ari 60, 80, 15, 20, hari umwe rero yanduye tuzora duhamagara abo babana bose nabo nyene tubapime hanyuma baje ku muti, abatanduye nabo dushobore kubakingira. Ukuvuga rero ni gikorwa novuga kiri ku rutonde ku buryo umwe wese afise igikorwa ciwe. Ejo muzoyibona bazotanga inyishu baca batanga n'imiti kuba banduye n'impanuro batekerera bakababwira naho bazobakurikiranira mu mihani wabo, canke dusanze ari umuntu amaze kugira ibimenyetso byo mutuma asinzikara cyane cyane afise zijya ngwara ngendanwa, uko iyo umuntu yanduye umugera ntibaba baraco kimwe, hari abafise zijya ngwara z'igisukari, ngwara y'umunindi w'amaraso, bagenda n'amakanseri canke bagenda n'umugera wa sida, usanga ibabangamira. Abo nabo hari ahantu cyo tubashira nko mu mavuriro na cyane cyane tubavure n'izo ngwara. Rero ni ibintu biteguye ku buhinga nkuko twara tubikora, tuzobandanya uko twara tubikora. Iyo abagwaye babaye benshi cha turaba uburyo twobafasha, hari nkaho tuzosanga kumukurikiranira muhira bitoroshe gashika basanga yagwaye ari umwe mu rupangu abana bivanye n'ingene tubaye mu Burundi. Mu rupangu asanga ari abantu 80, basanga abo ntibagwaye byiza nko umuntu turamukura kugira ngo tumushira ahantu ha wenyene. Turashobora kwikora kuri rya hoteli ya Meridie kugira tuti wewe imisi uri ku miti guma ngaha igufashe kuburire hanyuma usubire mu rupangu aho ko wogumayo ugasanga utarakira wanduje aho mubana mu rupangu. Mwomenya ko iryo sekeza ryo gupimikiza c'umugera wa corona riba imisi yose y'akazi kuva isaha 2 z'igitondo gushika isaha 11 z'umugoroba, ikazomara amezi 3, ashobora kongerezwa bivanye nuko abantu bipimisha bangana.